tubifurize umugoroba mwiza nanone inshuti wanywanyi b'ibiganiro byacu hamuherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imerudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaha ikaze mwese rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi turi ku mugoroba kuri wa gatatu kwigenekerezo ya kabiri kwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 mwese turabahaye ikaze aho mwerereye hose twibanda kubigezweho mu bigendanye n'umutekano dore ingingo nkuru rero zikomeza kugenda by'umwariko ziradusumira turaza kugenda turibanda muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya mu gihugu cy'u Burundi hongeye kugaragara amwe mu mashusho akomakomeye cyane by'umwariko ubwo General Major Evariste Ndayishimiye by'umwariko ubwo General Major Evariste Ndayishimiye yasuraga by'umwariko zimwe muri camp cyangwa se mu nkambi zigiye zitandukanye ziriko ziratangirwamo imyimenyerezo y'abasoda nkuko byaje kugenda biragaragara aya makuru kandi by'umwariko yongeye kugaragara by'umwariko buryo hagaragaraga amwe mu mashusho akomakomeye cyane yerekana abasoda b'i Burundi bari mu myimenyerezo makomeye cyane ndetse abatari bakeya bakaba bongeye kugenda babigarukaho bavuga ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda by'umwariko kirakora imyimenyerezo idasanzwe General Major Evariste Ndayishimiye yanyuze by'umwariko canga yasuye bamwe mu basoda bagiye batandukanye bari mu bikorwa bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse abatari bakeya bakaba baje kugenda barashimangira ndetse bagaragaza ko by'umwariko abanyagihugu batewe ubwoba n'imyimenyerezo ikomeye cyane ikomeje kugenda iribonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi abatari bakeya kandi by'umwariko barafise impungenge ku bana babo mu nyuma y'uko hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo by'umwariko bigendanye n'umutekano aho bivuga ko igihugu cy'u Burundi cyo cyugarijwe n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke hari bamwe batajya umunwa ku kugaragaza neza yuko by'umwihariko bafise impungenge mu nyuma y'uko hamaze imisi haraturagurwa bimwe mu bisasu bigiye bitandukanye amakuru yihuta by'umwariko aravuga ko General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaramenye amakuru y'uko by'umwariko yoba agiye kuzoterwa akaba nawe ariko arubaka igisoda gikomakomeye cyane ibi nibyo byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba nakizigenza mu nzego zo kwivuna abanzi n'iz'umutekano yaragendereye abari mu nyigisho z'ubuhinga bwa gisirikare mu nkambi ya Mabanda ni mu ntara ya Makamba nkuko bikomeza kugenda biragaragara amwe mu mashusho yongeye gushyirwa ahabona arerekana bamwe mu basoda bagiye batandukanye by'umwariko bari mu myimenyerezo ikomeye cyane ku buryo n'abatari bakeya baje kugenda bavuga ko abatari bakeya bashobora kuba barasiga ubuzima muri iyi myimenyerezo hari bamwe mu bategetsi baje kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza ko batewe impungenge by'umwariko n'iyo myimenyerezo mu gihugu cy'u Burundi kandi by'umwariko hongeye kugaragara andi makuru akomeye cyane nkuko bikomeza kugenda biragaragara hari byaje kugenda biratangazwa na Martin Niteretse nkuko bikomeza kugenda bigaragara ubwo by'umwariko hari imbari bariko bariga ku bibazo bigendanye by'umwariko na zimwe mu modoka cyangwa se bimwe mu bikoresho bya leta nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira aho by'umwariko baje kugenda bararabira hamwe ndetse baranasesangura ibigendanye n'ibyo bikorwa ndetse bakaba baje kugenda barashimangira ndetse baranavuga yuko by'umwariko ibyo bibazo bigendanye n'izo modoka bishobora by'umwariko gutorerwa inyishu ariko kandi uyu mushikiranganje by'umwariko Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu by'umwariko akaba yaje kugenda anavuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo kugerageza kwita ku bigendanye n'umutekano cyane cyane ku bibazo bigendanye n'imipaka aho bivuga ko by'umwariko igihugu cy'u Burundi kirimo kirongera ibikoresho hari igendeshwa za leta rero zishaje zitegekanywa gukoreshwa by'umwariko izo bidakunda zikagurishwa niko byashikirijwe rero by'umwariko na Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu nyuma y'uko kandi mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda hakomeje kugenda rumvikana by'umwariko icyorezo binavuga
avuga ko kimaze guhitana abashika ku 10 ndetse akaba ari ko harafatwa ingamba igihugu cy'u Burundi nacyo kiratewe impungenge ndetse n'umutima uhagaze mu nyuma yuko by'umwariko hashobora kwaduka cyangwa se hashobora kwibonekeza abantu bashobora kwandura icyo kiza nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira aho byashikirijwe n'ujejwe iby'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko ndetse byaba ari akamaramaza mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hakomeje no kugenda haribonekeza by'umwariko iyi ndwara y'ubushita bw'inkende izwi nka mpox cyangwa monkeypox. Turagaruka no kuyandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'uko rero by'umwariko Israeli yaje kugenda iratangaza ko izihorera mu nyuma y'uko yari imaze kugenda iragabwa ibitero bikomeye cyane ndetse binavuga ko byaje no guhitana abasirikare bashika ku 8 ba Israeli by'umwariko bikaza gutuma bwana Benjamin Netanyahu ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara by'umwariko muri icyo gihugu by'umwariko biteye impungenge yaje kugenda avuga ko azihorera ndetse Israeli izatanga isomo rikomeye cyane ku gihugu cya Irani maze Irani ikaba yaje kugenda irashimangira ndetse yongera kubwira bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Israeli yuko by'umwariko ashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane ubwo azongera kugerageza kwataka cyangwa se guhangana n'icyo gihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndahaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye, aho by'umwariko tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane by'umwariko ariko aravugwa ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, turabahaye ikaze mwese abatwumviriza by'umwariko bari ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini, turabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari herereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, turabifuriza kumererwa neza cane. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ndomonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5, amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Reka tuyatangurire nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbire yakomeza kugenda aradusumira nuko sahizi muri no mugoroba hongeye kwibonekeza ndetse abakongeye kugenda hanagaragara amakuru akomeye cyane agendanye n'ibikomeje kugenda birategurwa nga muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mugoroba akaba yerekana amafoto cange amashusho by'umwariko ateye ubwoba yerekana by'umwariko bamwe mu basoda b'u Burundi bariko baragerageza guhabwa imyimenyerezo y'igisoda y'ubuhinga bw'igisoda nyine kugira ngo bashe kuba bo kwinjizwa mu ngabo z'igihugu, aho bakomeze kugenda barahabwa imyimenyerezo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. General Major Evariste Ndayishimiye rero by'umwariko akaba yongeye kugaragara ndetse by'umwariko akaba yaje kugenda arasura ibikorwa bimwe na bimwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu misi heze nibwo izi nkuru zaje kugenda ziragarukaho by'umwariko, ariko ntago yigezwe harerekanwa amashusho cyangwa amavideo yerekana uburyo icyo gikorwa cyari kimeze. Bamwe rero mu basoda by'umwariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se binatugaragarira mu masanamu ndetse n'amavideo twaronse, bariko barakora imyitozo ikomakomeye cyane ku buryo rero bivugwa ko hari bamwe bari kugenda baranahasiga ubuzima. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko inzego zijejwe iby'umutekano by'umwariko zikomeje kugenda by'umwariko zirahura n'akazi gakomakomeye cyane ko gutanga iyo myimenyerezo, mu gihe bivuga ko ari imyimenyerezo igoye cyane ku buryo abenshi bariko barasiga ubuzima. Ni mu gihe bivuga ko rero abatari bakeya kandi bamaze kurungikwa kwa muganga kugira ngo babashe kuba bo kwitabwaho cyangwa se babashe kuba ho kwitwa amashe kuba by'umwariko abajejwe amagara y'abantu bo kwita ku buzima bwabo. Ni mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye rero by'umwariko akomeje kugenda aratanga amabwiriza akomeye cyane mu bigendanye no gutanga ubuhinga bwa none mu gisoda, ariko kandi bikaba binavugwa ko by'umwariko abasoda bagiye batandukanye biganjemo aba FDLR baturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari mu bantu bakomeje kugenda baratanga iyo myimenyerezo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi aravuga ko by'umwihariko ingabo nyinshi z'u Burundi by'umwihariko zongeye by'umwihariko guhabwa andi mabwiriza ko makomeye cyane by'umwihariko yo gukaza ibigendanye n'umutekano haba imbere mu gihugu ndetse by'umwihariko no ku mbibi zigiye zitandukanye z'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni mu gihe abasesenguzi bamaze imisi barashimangira ndetse baranavuga yuko by'umwihariko ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi akomeza kugenda haribonekeza ibihe bidasanzwe ndetse n'ibintu bidasanzwe. Ni mu gihe mu bihe bigiye bitandukanye by'umwihariko bariko baratoragura canga se bariko bararonka ibisasu biremereye cane biriko biragenda biranyanyagizwa ahatari ahantu hagiye hatandukanye ngaho mu gisagara ca Bujumbura, ariko kandi hakaba hariko haranibazwa ibigendanye by'umwihariko n'abantu bariko barakora ayo mabi. Ni mu gihe rero bivugwa ko ibigendanye n'umutekano byakajijwe mu rwego rwo kugira ngo hatazagira by'umwihariko igikorwa na kimwe gishobora kuba cyokoma mu nkokora Uburundi mu gihe buriko barategura amatora. Igendeshwa za leta zishaje by'umwihariko zategekanywa gukoreshwa, izo bidakunda guko zokoreshwa zikaba zogurishwa. Ibyo byashikirijwe na Martin Niteretse, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, hari kuri igenekerezo ya kabiri gitugutu umwaka wa 2024 yishura ku mpungenge z'abashinga amateka kwisesagura ry'ubutunzi, aho rero bavuga ko by'umwihariko igendeshwa za leta ziriko rero ziborera aho zapfiriye kandi zikoreshejwe zasubira ku kivi canga se zikaba zogurishwa. Kuri ico kibazo umushikiranganje aragira ati by'umwihariko nibaze yuko izo ngendeshwa by'umwihariko ari zo muri 2005 turiko rero turaraba ukuntu zishobora kuba zokogwa ariko kandi izo bitagikunda ko zikogwa by'umwihariko zigurishwe hama amahera by'umwihariko azivuyemo abashe kuba yojya mu kigega cya leta. Yaje kugenda aranashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko kandi igihugu cacu c'u Burundi cyaba kiriko kirubaka n'ibikorwa bigendanye n'umutekano nkuko bikomeza kugenda biragaragara canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Yavuze ko igihugu c'u Burundi by'umwihariko bigendanye n'umutekano gikeneye hariko harubakwa inzego z'umutekano ndetse by'umwihariko bikaba binavuga ko hariko harashogwamo amahera menshi haba mu gutumiza ibikoresho by'ingwano hanze ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gisoda mu rwego rwo kugira ngo igihugu c'u Burundi gisubire ku mutekano cyahoranye. Ariko nyamara rero hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza yuko ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye ari umwe mu butegetsi twavuga ko bukomeza kugenda burahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ndetse banavuga yuko by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara witegereje General Major ari hanyuma y'abandi bategetsi barongoye iki gihugu cacu c'u Burundi, mu gihe bemeza ko ata muntu numwe yabashaga kuba yogitera ngo agende gutyo gusa. Mu ntara ya Makamba haratowe uruyoya rukivuka. Ubwo ruyoya rero by'umwihariko biboneka yuko uwamutaye ariho yaragiheza kumwibaruka, rwaratowe mu ishamba ryo mu Gacimbiri Musenga ku mutumba Migongo komine Kibago, rwaratowe igihe cy'isaha 5 z'igitondo kuri uno wa gatatu igenekerezo ya kabiri gitugutu umwaka w'2024, aho gwari rumaze nk'amasashika muri 5 ruvutse nk'uko rero amakuru ava ku bitaro bya Migongo bari bakiriye uwo mwana agitorwa bavyemeza. Umuganga arongoye iryo vuriro yemeza yuko kandi urwo ruyoya gwari rugifise amagara meza nk'uko amakuru akomeza kugenda radusumira. Uwibarutse uwo mwana rero by'umwihariko akamuta ntarashobora kuba yomenyekana, ariko abajejwe intwaro baramenyesha ko bariko by'umwihariko bararondera musinanteri wa komine Kibago by'umwihariko aratera ibyatsi iyo ngeso igayitse, akamenyesha ko rero by'umwihariko abikoze ategerezwa gushikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo abihanigwe. Abaharanira agateka k'abana imakamba barasaba ko rero indero yo kuziko yogarukirwa ugwaruka by'umwihariko rukihangana nubwo imibiri yoba irugoye, rukamenya ko rero gukora imibonano mpuzabitsina batikingiye bikwega ingaruka nyinshi cyane nko gusama inda zitifujwe, ari nabyo rero bituma inzoya zitabwa by'umwihariko izindi zikanigwa by'umwihariko kwanduzanya
ingwara zifata ndetse n'ibindi byago bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ibi byose kandi byakomeje kugenda biratuma abajejwe intwaro muri ivyo bice bararondera ndetse barakora n'ibishoboka byose kugira ngo barabe ko babasha kuba borondera banamenya neza uwo muntu yoba yarakoze iryo shano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe kandi hakomeza kugenda haravugwa ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano, amakuru yihuta by'umwihariko araturuka mu bihugu by'umwihariko mu gihugu ca Iran. Igihugu ca Iran cyamaze kugenda kirashimangira ndetse by'umwihariko kiranatangaza neza yuko cyiteguye kongera kwatsa umuriro ndetse no kugaba ibindi bitero bya rokete mu gihugu ca Israel mu gihe Israel yakora ikosa rikomeye cyane ryo gushaka kwihorera. Ni mu nyuma y'uko kandi bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Israel ahejeje gutangaza ko Israel ifise uburenganzira bwo kwihorera ndetse ikaba izokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kwerekana yuko biteguye guhangana n'umwanzi uwo ari we wese. Ibi kandi bibaye mu gihe hamaze kugenda remezwa amakuru yuko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaba zaramaze gufata iya mbere mu kugerageza gufatanya by'umwihariko na Israel mu kwivuna abanzi cyane cyane abo mu bihugu by'abayisilamu. Amerika by'umwihariko biravuga ko yarashe ibisasu birenga 10 byo gufasha mu gukumira urukurikirane rwa za misile Irani yaje kugendera arasa kuri Israel kuri uyu wa kabiri nk'uko bivugwa n'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika bizwi nka Pentagon. Nk'uko bitangazwa, Perezida wa Amerika Joe Biden yaravuze ko ku mabwiriza ye Amerika yafashije n'umwete ubwirinzi bwa Israel. Yaravuze ko yamaze igitondo mu cyumba cyitwa rero Station Room ihuriro ryo mu biro bya Perezida wa Amerika White House ryigirwamo rero by'umwihariko ibibazo bikomakomeye cyane by'umutekano w'igihugu. Igisirikare ca Israel cyavuze ko by'umwihariko misile zigera hafi ku 180 zarashwe kuri Israel, nyinshi muri zo zirafatwa. Ariko kandi amakuru yandi yaje kugenda yemezwa na Israel nuko by'umwihariko abasoda ba Israel bashika ku 8 babatsize ubuzima muri ivyo bikorwa ndetse abandi benshi nabo barakomereka. Ni mu gihe kandi Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yashikirije icyo gitero avuga ko ari igisubizo gihamya rero ku kurinda inyungu za Iran ndetse n'abanyagihugu bayo, ndetse leta ya Iran yo yavuze ko cyamaze kugenda kiragira ku ntego zabo ku kigero cya 90%. Mu kiganiro by'umwihariko Pentagon yagiranye n'abamenyesha makuru kuri wa kabiri, General Major by'umwihariko Patrick Ryder yaravuze ko amato habiri y'intambara ya Amerika rero yarashe ibisasu byo gufata izo misile by'umwihariko Amerika yemeza ko zose zarasiwe muri Irani nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Niyemeje niba rero ivyo bisasu byakubise misile nimwe muri zo Irani yakoresheje muri icyo gitero. Yongeraho ko kandi ayo makuru ataramenyekana neza cyane. Igisirikare ca Israel cyavuze ko Irani yarashe misile zigera ku 180 kuri Israel. Ibyo byatumye uwo mubare rero urutaho gato urukurikiraniro rwa misile Irani yarashe by'umwihariko kuri Israel muri Mata uyu mwaka 2024. Icyo gihe kandi Irani yararashe misile hafi 110 zo mu bwoko bwa ballistika ndetse na misile zishika 30 zigendera ku butumburuke bugufi zo mu bwoko bwa cruise zerekeza kuri Israel. General Major Ryder yushinzwe gutangaza amakuru rero ya Pentagon yongeyeho ko Pentagon itamenye rero by'umwihariko kuburira na kumwe muri icyo gitero. Mu nyuma icyo gitero kandi Perezida Biden yavuze ko Amerika ishyigikiye byimazeyo Israel. Yagize ati uyu munsi ku mabwiriza yanjye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe n'umwete ubwirinzi bwa Israel ndetse turacyarimo rero gusuzuma ingaruka, ariko dushingiye ku byo rero tuzi ubu igitero kigaragara ko cyatsinzwe by'umwihariko kandi nticyageze ku ntego, ndetse ibi ngibi ni gihamya y'ubushobozi bw'igisirikare cya Israel ndetse n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
abamenyesha makuru bamubajije uko rero igisubizo cyerekeza kuri Irani cyaba kimeze. Biden yagize ati ibyo nibyo ubu ngubu turimo kuganiraho dushishikaye, ibyo tuzaba turabireba. Yaravuze ko kandi aza kuvugana na minisitiri w'intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu, ndetse ko ubutumwa bwiwe bwaterwa n'icyo amaherezo by'umwihariko twemeranyaho yoba akeneye. Aka karere k'uburasirazuba bwo hagati ubu ngubu kari mu kindi cyiciro gikomakomeye cyane cy'ibihugu byafashe indi ntera neza by'umwihariko kisanze mu cyiciro Biden amaze amezi agerageza kwirinda ko rero by'umwihariko kigegwamo, rero agerageza guhagarika ko rero intambara yo muri Gaza yagera rero ahandi mu karere mu gihe akomeza hafi buri gihe guha intwaro Israeli. Mbere ya Keir Sullivan, umuvugizi w'umutekano w'igihugu muri White House, yaravuze ko igitero cya Irani cyatumye ibintu bifata indi ntera ikomakomeye cyane. Yarabwiye abamenyesha makuru ati twasobanuye neza ko hazabaho rero ingaruka zikomakomeye cyane kuri iki gitero, ndetse tuzakorana na Israeli mu kubyumvikanisha cyane. Uyu mutegetsi kandi ntiyasobanuye uko rero izo ngaruka zishobora kuzoba zimeze, ariko kandi ntiyanashishikarije by'umwihariko Israel kwifata nk'uko Amerika yabigenje mu nyuma y'igitero cya Irani cyo muri Mata uyu mwaka wa 2024. Mateo Mia, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, yavuze ko Amerika yari yagerageje gukoresha ikumira ndetse na diplomasi ibiganiro mu gucubya ubushyamirane nga mu karere. Abajijwe na BBC Gahuza.com niba Amerika igikomeje muri iyo nzira muri iki gihe irimo rero gukorana na Israel ku gisubizo kuri Irani, by'umwihariko yavuze ko ibyo byumvikana ko buri gihe by'umwihariko bakoresha ikumira hamwe bifashishije diplomasi. Ingabo za Irani zaburiye uwakora igikorwa icyo ari cyo cyose by'umwihariko kitaziguye cya gisirikare cyo gushyigikira Israel kazahura n'ibibazo. Mu itangazo ishami ry'igisirikare cya Irani rizwi nka IRGC cyangwa se Islamic Revolutionary Grand Corps ryavuze ko ibyo bitero byari ibyo gusubiza kuba Israel yarishe komanda wo ku rwego rwo hejuru by'umwihariko wo muri uwo muhari, hamwe rero n'abakuru b'imihari yitwaje ibigwanisho muri ako karere ifashwa na Irani. Uru rwego kandi rwakomeje ko ruvuga ko iyicwa ryo muri ayo bayobozi muri Libani, iyicwa ryo ari umukuru wa Hezbollah Hassan ndetse na komanda wo muri RGC nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu mpera z'iki cyumweru giheze, aribyo byatumye habaho ibyo bitero. Ni mu gihe kandi by'umwihariko bivugwa ko igisirikare cya Israel cyavuze ko by'umwihariko umuntu wese by'umwihariko agiye kubona yuko Israel ari ingome ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba ariko bashimangira bemeza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Haba ku gisirikare cya Israel cyamaje kugenda kiratangaza ndetse kirerekana neza ko cyiteguye guhangana n'ibyo bitero ibyo byose bishobora kongera kugaruka muri icyo gihugu, ariko kandi ku rundi ruhande andi makuru akaba akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko aranagaragaza neza yuko by'umwihariko ku ruhande rwa Irani nabo bariko barakorana n'inzego ndetse zo muri ako karere kugira ngo babashe kuraba uburyo bashyira iherezo kuri ibyo bikorwa. Bivugwa ko nubwo ibitero bikomeje kugenda birisukiranya mu gihugu ca Libani, ariko kandi inzego z'umutekano nazo zikomeje kugenda ziraba amaso mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba horeberwa hamwe by'umwihariko ibikorwa bigendanye n'ubutabazi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibitero kandi mu ntara ya Gaza naho birakomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse biranavuga yuko haba muri Gaza ndetse no muri Libani ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Ibi ngibi akaba ari ibintu bikomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya, ndetse ku rundi ruhande bikaba binavugwa yuko by'umwihariko isi yose yokabaye irafata ingamba mu rwego rwo kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kuba byohagarara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero badatinya ndetse bakomeza kugenda bagaragaza ko Loni yakabaye irafata iya mbere mu bikorwa bigendanye no guhangana n'ubwo bugizi bwa nabi, ndetse bakaba bariko baranasaba ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza by'umwihariko bitabaye bidashyizwemo imbaraga za vuba,
umutekano ukomeza ushobora gukomeza kuzaba mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuvuga ko zikikiye Israel. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.